Ku kibuga cyo mu Kibumbu kiri muri zone ya Kayokwe abenegihugu bo muri komine ya Mwaro intara Gitega baramutse mu birori byo gushikiriza icese musitanteri wabo bikaba vyari bihagarikiwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Muri ibyo birori imvukira z'iyo komine zari zitavye aho twavuga nk'icegera c'umukuru w'igihugu umushikiranganje w'intwaro yo hagati buramatari w'intara Gitega n'abandi kugira ngo baronkere hamwe n'abenegihugu impanuro z'umukuru w'igihugu. Ahejeje kumwerekana umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasiguriye abenegihugu akamaro k'indongozi nico ijejwe mu kuba imboneza mu iterambere. Indongozi guma iraba ibibuze ikabwira abantu abenegihugu tukora uku tubikore gutya ibi bica bigenda neza. Aho niko kamaro k'indongozi. Indongozi y'ukuri ahari indongozi harangwa nitekane. Ahari indongozi nta kajagari kabaho. Turakeneye ukorera indongozi zitunganya ku buryo abenegihugu batazosubira kuza barazembagira baja hirya no hino. Ni haba hari ibibazo ku mutumba ni mubaze mu bihereze ku mutumba ibinaniranye siwe uzogenda umukuru w'umutumba azoca bijana kwa chef de zone bavyige babitoreye umuti bace bagaruka bakubwire bati cya kibazo cyawe tugitoreye umuti uku wewe uri ku kivi. Musitanteri nawe yumve yuko ibimunaniye niwe aca bijana kwa buramatari bakicara hamwe na buramatari ivyo batoreye umuti bagaca bagaruka bakabishikiriza ivyo badatoreye umuti na buramatari nawe niwe si musitanteri azoja ku mukuru w'igihugu ni buramatari azoduga ku mukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahamagariye abenegihugu bo muri komine ya Mwaro kumvira indongozi nyabona bavavanure n'amarigara akaboregwe n'izindi ngeso zituma badatera imbere bamushigikire kuzituza. Mwebwe ico nabasavye no kumugamburuka. Hanyuma rero ndabasabe ikintu kimwe muze umutegere kuko umurongozi ameze nk'umuvyeyi. Umuvyeyi iyo abonye umuntu ariko ariyahura ntamwemerera. Ntashobora kumwemerera. Mukazobona rero ariho ibintu ariko arabankira. Muze umutegere muze umenye ko ari je nabimutumye. Ikintu nanka ndankirigara mukazobona ariko agwanya marigara. Mumenye ko ari je namutumye yanka umwanda. Nk'ubu mwovuga muti ingingo ya mbere ngenderwako iyi komine yacu ya Mwaro ntidukeneye ko dusubira kubona miguru wazi kwibarabara ntidukeneye gusubira kubona impuzu y'umwanda kwibarabara mugaca muvuga muti twihaye amezi 2. Ikintu kibonekera kwa ahantu abantu bariko baratoha n'isuku babonekera ku mubiri nkaho mukavuga muti ubu tugira twihe intumbero. Muri rusangi rero umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agasaba Abarundi gukora amasaha menshi ku munsi gukora buzuzanya mu bumwe kugira ngo dushobore gushika kuri ambona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 gitembere mu mwaka wa 2060 mu gutuza ubukene.